tubona twashitsaho abarundi bashobora kubona iyo turiko turaja hariho. Ntawe bitaniye rero na hamwe Imana yabwira bene Israeli ati igihugu ndabarungitsemo ni igihugu kimeze uku barakibona. Mugabo wese murabizi bapfuye kubona ivyama vyabo bavuye gutata bakabona ivyabo bakavuga ati igitangaza cy'igihugu ubwo nyene mu kwacikana. Rero ingene babayake baba turi mu rugendo turakengurukira Imana kwizera kwereka iyo tuje tugitangura ikiringo twavuze tuti umuma wose uteza kuronka icyo ufungura mu Burundi. Ntitwabivuze ko twari duhaze, twavuga ko tuzi yuko intango ya byose ari uko abahakora mu nda. Niyo bariko baravuga iminsi yose bavuga ngo bapfinda, kugira bavuga ngo bapfa amahera bapfinda, kuko amahera ntacavuze. Amahera ashobora kuyagira ukabona icyo yagura. Aha rero bayafise, hariho ibihugu usanga bafise amahera mugabo bakabura ico basuma, bakurira indege bagiye gusumira hanze. Urumva ico gihe nuko twabona inzara yaba iriko iratera abantu, tukabona yuko ari wo umutwaro ukomeye cyane mu gihugu twari dufise. No musi ndakengurukira Imana kuko umuntu urafise icyo fungura. Munama duheruka gukora turi kumwe n'abahora amatari batubwiye yuko nabona ntaheruka kuzunguruka igihugu cyose ndiko ndaraba ingene ibintu byifashe. Ndazi ko byifashe neza. Ndazi ingene ikiro hariya igitega cy'ibiharage ku 1,600. Imana rero burya ratumvise tumaze tuve muri iyi nzara. Imana yaduhaye imbona kazoza ku buryo rero n'umujewe iwanje ndumva akanyamuneza ko ubona ko kuri paraditumya kubera iki n'abizu baragiye ku burimo. Aha rero akunda gashimira Imana cyane. Incabwenge zirarima abafonctionnaire mu maprovince ari hagati bariko bararira ngo barashonje. Oya, ibi byose bimenyetso y'uko Imana iriko irugurura amarembo. Tuze turi kumwe twese birashoboka. Murabona yuko abarundi uko biri kose tuguma twese turi kumwe. Twarabibonye. Nari tosereze